ukwiriye guhindura uko wiyumvira, kubera ko nibyo bigena bikerekana aho ubuzima bwawe bwerekeza. Twese turaho turi uyu munsi kubera ko twiyumva muri iki kibanza. Nimba utanezererewe ikibanza urimo, hindura uko wiyumvira. Ubwonko bwawe bugabuyemo ibice bibiri: ibyiza n'ibibi, ineza n'ikibi, kandi ni nako bukora. Kandi ubwonko bwawe ntibubaho budafise aho bubogamiye. Bushobora guhengamira ku byiza canke ku bibi. Butari ku bintu byiza, buhengamira ku kibi. Ntibuja hagati na hagati. Buri gice cy'ubwonko bwawe bufise isinzi ry'abakozi. Ufise abakozi benshi cyane mu gice cy'ihinguriro ry'ibyiza. Ufise abakozi benshi cyane mu gice cy'ihinguriro ry'ibibi. Kandi ayo mahinguriro yose arigenga, ntarikorana n'irindi. Igihe ivyiyumviro byiza ririgenga, n'igihe ivyiyumviro bibi naryo rikigenga. Ariko yose urayashinzwe, ni wewe bosi wayo. Mbega urabizi, burya tumeze nk'uko twiyumvira. Ntushobora kurema isi, ariko urashobora kurema iyawe si. Kuva ubu rero, kuva ubwonko bwawe bugabuye mu bice bibiri, reka ndakwereka ukuntu bikora. Urabyuka mu gatondo ukavuga ati, ndumva ntameze neza uyu munsi. Uyu munsi navyutse nabi. Natanguje ukuguru kubi mu kuvyuka. Uyu munsi si uwanje. Umukuru w'abakozi b'ivyiyumviro bibi aba yavyumvise, agahita atera intambwe aza imbere akakubaza ati, mbega uvuze gute? Nawe ukamwishura uti, nari mvuze ko navyukiye ukubamfu uyu munsi. Ndumva atari jewe kabisa. Iki gitondo ndumva atari icanje. Nawe akakubwira ati, biraje mu kanya gato, nturambigwe, reka tuje mu kazi. Agaca avaho yiruka, akabwira abakozi atwara ati, bose aravyutse kandi avuze ko atari igitondo ciwe, ngo uyu munsi ni umunsi mubi kuri we. Muze mwese rero dutangura akazi. Babakozi sinzi baca batangura kurema ivyiyumviro biza kugusigurira neza ibijanye n'ivyo wavuze. Aha niho uca utangura kwiyamama ibintu byose bigukangurira gukora. Ati n'ubundi sinja ku kazi kubera mwibarabara hari imiduga myinshi ntihahita. Ati n'ubusanzwe je sinkunda abantu nk'aba mu kazi kanje. Ati sinja ku ishure, n'abavyeyi banje ntibize ariko baradutunze turakura. Ati reka ngezaha na kare nta upfa bimaze, n'ibindi n'ibindi. Umunsi wawe rero uca utangura kugenda ugwa mu byo wewe nyene wivugiye ukivyuka. Urashobora kuvyuka mu gatondo ukavuga uti, mbega murabizi, uyu munsi ugiye kuba umunsi mwiza. Nditeze ikintu ciza kiza kumbako uyu munsi. Umukuru w'abakozi b'ivyiyumviro vyiza aca kubaza ati, mbega uvuze ngo iki? Nawe uti, mvuze ko uyu munsi ari umunsi mwiza kuri jewe. Niteze ivyiza gusa biza kumbako uyu munsi. Uwo mukuru w'abakozi aca hindukira akagenda, akabwira abandi bakozi ati, mwese munyumvirize neza hano. Derek avuze ko uyu munsi ari umunsi mwiza kuri we, ngo yiteze ibintu vyiza gusa uyu munsi. Kubw'ivyo rero murumva ko akazi kabonetse. Twese tuje mu kazi tubikore vuba vuba. Nimuze dutangure tureme ivyiyumviro vyiza. Aha ndakwibutsa ko uba ari bwa bwonko nyene. Muri ako kanya ncanja ku kazi, ncanja gukora. Birashoboka kakaba atari akazi keza nari nezererewe gukora, ariko byibura mba naronse ico nkora. Muri make uyu munsi ugiye kuba mwiza kuruta uko ndavyibaza. Uku niko ubwonko bukora buri segonda, amasaha 28 kuri 28.
ntibwigera buhagarara. Hindura uko wiyumvira, navyo bizohindura uko ubaho. Ndagushimira kuba wabanye nanje. Jewe nitwa Gusenga Derike. Ahaho ni Iwacu Kumuhana TV. Ntiwibagire gukora subscribe cyangwa sabone nimba utari bwabikore, kugira tuzobane no mu zindi nkuru zikurikira. Wakoze kuhaba, Imana ikurinde.